Mwaramutse Jeffrey turayahera ku mugabane wa Afrika. Muri Uganda abategetsi bo mu gisata c'amagara y'abantu bavuze ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye kwikiza ca Ebola cagabanije umurindi wo kwandukira abanyagihugu, ariko ibimenyesha makuru bivuga ko iyi nyandiko zo mw'ibanga vyaronse zerekana ko iyo ngwara ishobora kuzoba imaze kwica abantu 500 gushika mu kwezi kwa kane k'umwaka uza. Uganda imaze kuronka abantu 137 banduye Ebola na 54 wahitanye kuva uwo mugera utangura kugaragara mu kwezi kw'icenda. Leta ya Uganda yashize muri guma mu rugo y'iyindi minsi 21 ikomine zibiri zanduye cyane muri Uganda arizo Kasanda na Mubende. Leta kandi yarategetse ko amashuri yugara imbere y'igihe gisanzwe kizwi mu gihugu cyose. Amakuru atangwa n'ibimesha makuru avuga ko hari no kutumvikana hagati y'umushikiranganje w'amagara y'abantu hamwe n'abatanga imfashanyo ku kuntu amafaranga yo kurwanya Ebola ariko arakoreshwa. Ambasaderi wa Leta z'Ubumwe za Amerika i Kampala Natalie Brown yabwiye amesha makuru ko kuva uwo mugera wongera kwaduka muri Uganda mu kwezi kw'icenda Amerika imaze gutanga imiliyoni zirenga 22.3 z'amadolari, ariko aragabisha abo vyega bose muri leta ko amwe muri ayo mafaranga ashobora kuba ariko aja mu mifuko ya bamwe. Hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika abo mu mugambwe w'abademokrate bagiye kuguma bagenzura Sena, ariko ivy'abazotsindira ubwiganze mu n'amashinga amateka ntibiradadanuka gushika kuri uyu munsi wa mbere. Gushika ubu bimaze kumenyekana ku majwi amaze guharurwa mu n'amashinga amateka, abarepublikani bafise intebe 211, abademokrati intebe 204. Haracasigaye intebe 20 ibyazo bitaradadanuka gushika amajwi yose arangije guharurwa. Uzogira ubwiganze mu n'amashinga amateka asabwa kuzotsindira intebe 218 ku bashinga amateka 435 bashashe muri rusangi muri yo nama. Abanyepolitike batari bake muri Amerika bavuga ko igihe amajwi asigaye azorangira guharurwa abarepublikane bahabwa amahirwe yo gutsindira uburongozi bw'inamashinga amateka, ariko barushije abademokrate amajwi make. Haruhande y'ivyo, Donald Trump yahoze ari perezida wa Amerika yavuze ko ategekanya gutangaza kandidatire yiwe mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka wa 2024 ku munsi w'ejo wa kabiri. Washington, Ijwi rya Amerika. Muri Turukiya, Perezida Recep Tayyip Erdogan yavuze ko abantu 6 bishwe abandi hafi 50 barakomereka inyuma y'aho igisasu giturikiye hagati ku mugwa mukuru Istanbul ejo ku munsi w'Imana. Yavuze kandi ko hari ibimenyetso bigaragaza ko ari igitero c'iterabwoba. Icegera ca Perezida Fuat Oktay nawe yavuze ko uwaturikije ico gisasu ari umugore. Abategetsi nta makuru arenze batanze kandi nta muhari uracitirira. Ayo mabombe akunze ariko kwagirizwa umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu hamwe n'abagwanyi b'abakirde, aramaze guhitana ubuzima bw'abantu hafi 500 hamwe n'abarenga 2,000 bakomeretse. Muri Afghanistan abatalibani batangajije ku munsi w'Imana ko abagore muri ico gihugu babujijwe kuja mu bibanza byo kwinonora imitsi hamwe n'ahakoranira abantu benshi bariko baroga. Iyi ngingo ije ikurikira iheruka gufatwa yo kubabuza kuja mu maparke no mu bibanza biberamwo amahayanishwa. Abagore barushirizwa kuzibirwa mu bibanza bikoranirwamwo abantu benshi kuvaho abatalibani bagarukiye ku butegetsi mu mwaka uheze. Abagore n'abakobwa batari bake bakorera muri leta baratakaje ubuzi, abandi bahembwa intica ntikize kugira bagume muhira. Abagore barabujijwe kandi kwifatanya ingendo ndende bonyene batari kumwe n'umugabo, bongera bategekwa kwitwikira mu mitwe igihe cyose basohotse hanze y'ingo zabo. Amashuri y'imiyabaga y'abakobwa nayo nyene yarugawe mu gihugu cyose kuva aho abatalibani bagarukiye ku butegetsi mu kwezi kwa 8.
Washington, Ijwi ry'Amerika. Nayo muri Iran ubutungane bwarakurikiranye abandi bantu 750 bakomoka mu ntara zitatu z'igihugu kubera imyiyerekano imaze iminsi muri ico gihugu nk'uko vyemezwa n'ibimenyesha makuru muri Iran. Iyo myiyerekano yatewe n'urupfu rw'umwigeme Mahsa Amini mu kwezi kw'icenda inyuma y'iminsi mike afunzwe n'igipolisi. Ubutungane bw'ico gihugu bugaragaza ko abantu barenga 2,000 bagwiriyemwo abakomoka mu mugwa mukuru Teherani bakurikiranywe ko ibikorwa bifitanye isano n'imyiyerekano yo kwiyamiriza ubutegetsi. Iyo myiyerekano yatanguye mu kwezi kw'icenda. Umukozi w'urwego rw'ubutungane mu ntara ya Hormozgane Mujtaba naho nyene muri Irani yavuze ko inyuma y'imyiyerekano iheruka hakurikiranywe abagera 164 nk'uko vyemezwa n'ikinyamakuru Mizane gikorera kuri internet muri ico gihugu. Ubutungane bwo muri Irani bwagiriza abantu bose ibyaha birimwo guhamagarira abanyagihugu kwica, kugirira nabi inzego z'ubutegetsi, gukwirakwiza amajambo yo kurwanya ubutegetsi hamwe no konona amatungo y'abanyagihugu. Aloise Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ikaze nanone mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Bamwe mu banyekongo batangiye guhungira mu Rwanda bahunga intambara ibera mu gihugu cyabo hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za leta. Mu karere nyine ka Rubavu niho ziri kwakirwa n'abayobozi. Gloria Tuyishime ni umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika, turamwumva mu kanya. Aho muri Kongo kandi inyeshyamba za M23 zaraye zigaruriye umujyi wa Kamuhanga uhana imbibe n'igihugu cy'u Rwanda. Tubafitiye n'amakuru y'imikino nk'imujye. Abarwanyi b'umutwe wa M23 urwanya leta ya Kongo mu burasirazuba bw'igihugu baraye bigaruriye umujyi wa Kamuhanga ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ifatwa rya Kamuhanga ryateye icyoba mu baturage, bamwe muri bo bahungira mu Rwanda nubwo ingabo za leta ya Kongo zikomeje gutanga icyizere zibemeza yuko zifite umugambi wo kuzarangiza iyi ntambara. Inkuru irambuye tuyibaze Jimmy Shukrani bakomera Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inyeshyamba za M23 zirwanya leta ya Kongo zafashe umujyi wa Kamuhanga uri mu birometero 30 vuye Igoma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uyu mujyi uri ku mupaka w'u Rwanda na Kongo mu karere ka Nyiragongo wafashwe nyuma y'imirwano ikaze yahuje ingabo z'impande zombi ahagana mu masaa moya za Mugitondo kuri iki cyumweru. Ifatwa rya Kamuhanga ryateye icyoba mu baturage baturiye uduce turi hafi yaho, bamwe muri bo bahungira mu Rwanda nubwo ingabo za leta zikomeza gutanga icyizere zemeza ko zifite umugambi ukomeye wo kurangiza iyi ntambara. Kuva imirwano yatangira, uyu ubaye umujyi wa mbere uhana imbibe n'u Rwanda umutwe wa 23 ufashe. Abatari bake babona ko mu minsi iri imbere hashobora cyane ko gukurikiraho Nyiragongo yose ndetse n'umujyi ukomeye wa Goma. U Rwanda rushinjwa na leta ya Kongo kuba rukorana bya hafi n'inyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi muri iki gihugu. Bamwe bakabona ko kuba noneho habonetse agace karuhuza naho uyu mutwe wigaruriye bishobora koroshya ubwo bufatanye bukomeza kuvugwa, ariko u Rwanda rukabihakana. Ubuyobozi bwa M23 bwatangaje ko budashobora gusubira inyuma na gato ko intambara ikomeje uko byamera kose. Avugana n'Ijwi ry'Amerika, Major Willy Ngoma, umuvugizi wa M23, yavuze ko badashobora na rimwe gutinya icyo yise ibikangisho ndetse intwaro zikomeye izarizo zose leta ya Kongo ifite. Nta na rimwe twebwe dushobora gusubira inyuma. Uduce twafashe tuzakomeza kutubamo. Tuzarindira uwo ari we wese ushobora kuzadutera, aho azatera turuka hose. Icyo duharanira ni uburenganzira bwa muntu. Twebwe ntidushobora kwemerera uwo ari we wese kutuvogera uko yishakiye. Twebwe dufite ibintu bitatu bituyobora: tuyobowe n'Imana, tuyobowe n'abayobozi beza na discipline ikomeye. Ntabwo rero dushobora gusubira inyuma na gato niyo byagenda bite. Muri iki gihe ubuyobozi bw'ingabo za leta ya Kongo FARDC ntacyo butangaza kubyerekeye imirwano irimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo, haba muri teritwari ya Rucuru, Masisi, Beni n'ahandi. Ibi birasa n'ibiteye urujijo mu baturage bo mu ntara ya Kivu ya ruguru.
gusa mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na komiseri Kabeya Makosa François, umuyobozi w'umujyi wa Goma, yasabye abaturage bose kuba maso bagafatanya n'abashinzwe umutekano mu rwego rwo kurinda uwari we wese ushobora guhunganya umutekano mu mujyi, kandi bakirinda inkuru z'impuha zizengurutswa ku mbuga nkoranyambaga nabo yise ko bafite umugambi mubishya bakorana n'abarwanya leta. Kuri ubu ingabo za Kongo FARDC zashyize ibirindiro byazo bikuru muri teritwari ya Nyiragongo ahitwa Munigi mu rwego rwo kwitegura guhangana n'uwashaka kwinjira mu mujyi wa Goma. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma.